Meira TV turabaramukije dufise umutumire agira dushingire intahe mwamaze kumubona hano tumusabe abidondore aca tugira ku muriri ibyo Yesu yamukoreye. Nitwa Buname Atanazi. Hanyuma rero Imana yankoreye, Imana je naragwaye ndaza ku musego ndamererwa nabi ngwara imyaka 6. Imyaka 6 rero narara mu ishyamba, hanyuma rero ndara mu ishyamba nkataye muhira, inzu zose nkamenagura, tukagwana nabi muhira kubera ntari bwakizwe. Hanyuma ndagenda nyene ndabane muri Gatolika ndabatirizwa. Hanyuma mpejeje kubatirizwa ca ndavayo ca ndafatwa. Maze gufatwa rero ngwaye, maze gufatwa ca ngwara iyo myaka 6. Ni ukuvuga iyo myaka 6 nta numwe yandaba, ni mu nzu nta numwe yajaho. Hanyuma rero mbaye ngaho ndagera igihe biranka, Imana ngera igihe kinini cyane. Imana jewe ahantu wontabara nari ngwaye ingwara ibyo birozi nyene bivyangazi. Hanyuma amadawa menshi yaguma aza kuri jewe, nifutse nk'ikintu nkaza mbona ibintu by'ibikoko byuzuye kuri jewe, nkaza mbona ibintu nyene binshungurukira ngo nywa amazi bigaca bigwamo, ngo mfate ivyo kurya bikagwa muri vya vyo kurya. Hanyuma rero Imana nkambaza Imana ntabara, Imana unkure ahantu, kuko hano uwo ntabara ukankura hano hantu je no gushima. Ngaca mfata rero ngaca nja ngaho ndi mu nzu ya jenyene, nta numwe yamvomera amazi, nta numwe yansenyera udukwi. Aho rumba mugenzi wanje yavuyeho, nta n'umwana numwe yariho. Hanyuma rero ca ndaba ngaho muri iyo nzu jenyene, ibyo nifutse haza ko ivyo bikoko bitondako. Hanyuma ndafata igihe kinini ndi ngaho. Imana rero ca ndaza hageze nko ku mugoroba, ndaba ngaho ndambona ikintu kimpamagaye, turiko turayaga ngaho imbere y'umuryango, hageze nko mu masaha 10. Ati wewe ba aho hantu turahagukuzokira, ati uza urafata utwo kurya duke duke, ati mugabo ubandanya wambara impuzu ugende ku rusengero. Ca ndafata uwo munsi, hari umukobwa twari kumwe mu rugo, ati rega ni ijwi riguhamagaye, ati ambara impuzu uca ugenda ku rusengero bibwira abakozi b'Imana. Mbega ntaguciriyemwo, iryo jwi mwumvise ryari ijwi rimeze gute? Ryari ijwi ry'Imana. Imana niyo yari ndondeye kugira ngo nze mfukame ngaha nkizwe, kuko nari nagabitanye nanka kuza gukizwa. Hanyuma amasaha rero ciyamparura amasaha yo kugira nsike ngaha, naciye nshika ngaha isaha 10. Ca ndabibwira abakozi b'Imana baca baransengera. Bamaze kunsengera ndatura nti jewe naracumuye, ibyago naciyemwo nibi. Imana narapfuye, mba ni mu kinogo. Mugabo urumva Imana ko yacingwanira ikacimpagarika, nkasubira kuba muzima, kandi naragiye ntari kuboneka kuri ino si. Hanyuma rero ndabibwiye abakozi b'Imana baca baransengera. Bukeye nyene nongera ndagaruka, ryajwi rigaruka kumpamagara, rimpamagara ati nubu ufata impuzu ugende gusenga. Ca ndagenda ndasenga, ca ndaza ndasenga. Rero none ndashimira Imana ko ahantu yankuye ahantu habi, nari narapfuye, nari narahebuwe, bari nimuhira batari bwambone, batakintu na kimwe, bavuga ati uwo twaraheberanye yarapfuye. None icongera kumpagarika mba muzima. None Imana iragahezagirwa, Imana ni nziza. Ivyo mbona ngaha, iyo ntaba mu Mana simba nkiriho, mba narapfuye, mba naragiye. None rero Imana yarakoze, Imana ni nyembabazi, yarantabaye. Imana nihezagirwe, Imana ndayishima, kuko mu gakiza nimbaye ngaha muri agakiza maze imyaka 55. Aha mu gakiza nkwijije umwaka wose, umwaka n'inusu, imyaka 2 n'inusu ndi mu gakiza.
none rero ku byo mbona imana yagiriye neza yagiye irankorera, imana je ndayishimiye kandi imana niyo nkuru, imana nihabwa icyubahiro nihezagirwe n'undi zo mutabare nk'uko yantabaye. Mutubwiye yuko Yesu yabagiriye neza, mwari mwagabitanije muranka kumva ijwi. Hariho abandi bishika bakaba bama bahanurwa ko bokizwa canke bakumva amajwi mu mutima babwira ati genda mwihane, bakanka. Mwobatekerera impanuro iyihe ufatiye kw'intahe yawe? Nobahanura nuko kwitaba bakaza iryo jwi ribahamagaye, bakaza bagafukama, bakaza bagasenga, bakashikama mu gakiza, imana ikabafasha ikabatabara nk'uko natabawe. Niryo jwi je, niryo mpanuro je nobatekera boza kwihana, imana ikabatabara. Hanyuma ntibayigambararire, bakaza bagashikama nyene bagafukama, imana irashaka kubatabara. Kandi imana ni nyembabazi, imana irafasha igatabara. Nivyo rero ndabashingira, niryo jwi ndabatekereye, niyo mpanuro. Ego, Yesu aguhezagire cyane, urakoze, turagushimiye. Imana ikomeze kugukomeza mu gakiza. Yesu aguhezagire.